mafaranga abakozi bose bo muri ayo maproje bari gutanga ko ikori rya leta muri obere. Pesa zote ambazo wale watumishi Mu myaka yose yakozwe iryo kori ntaryo turatanga. Oh my God! Sinzire ko muzoriduhera. You. Hajatoa hiyo kodi. Miaka yote walifanya. Sijui kama mtatuachia hiyo kodi. Kabiri. Amahera twaziganirije abantu batukoreye mwishirahamwe imyaka n'imyaka bakugurutse baragiye kuyarondera muri ibi bisese nasanga nta nihera ryagiye. Oh hell no! Nabarihe Sasa huyu alipe zile pesa zote cyangwa reke tubajane muri parake babafunga. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Mu minsi iheze mu rugendo rw'amajana 754 twarabwiye ibibazo biri mu ishirahamwe Sepebu risanzwe rihurikiyemwo amashengero ya Pentecote mu gihugu c'u Burundi. Batari bake rero bahora batubaza bati mbega vya bibazo vyari mu ishirahamwe Sepebu vyarangiye gute? Uno munsi rero tugomba tubabwire ingene vyarangiye n'ababirangije. Kumbure ku mbuga ngurukana bumenyi mwarumvise audio y'umuntu asigura ingene vyarangiye, akavuga kandi ko yabigizemwo uruhara cane. Nabavuye muri Holland batwakoraniye hamwe twese mukagomba yuko mumenyekana mukaduza ibendera y'abapentekote muri iki gihugu. Ikiwa mtataka mupandishe bendera ya Pentecote kuchini, mubanze mwiyambure bimwe byatuma muzino. ondoweni vile vitu ambavyo vilisababisha ninyi kuja huku, amacakubiri y'amoko, mambo ya ukabila, amacakubiri y'intara, mambo ya ukabila ya amacakubiri y'abimbonabo umugamba n'abahere. mmetoka wa chini mubanze mubireke mwinjire mu musaraba, mwinjire kwenye msalaba. Muti none umuntu yoba yariko aravuga aya majambo yoba yari inde mpaye inka? Ubu rero ni umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ibujumbura. Aya majambo nayo akaba yariko yavugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yagiye mu rugendo. abantu babone ko murabakiriye, watu babone kwamba ni ariko nimwagomba ntabwo izobaturukira muzobagaha. Hakuna yeyote atakayewafuata, watakuwa na waangalia hivyo. Ikibagoye ni amagorwa nakuye. Tatizo lilio hapa ni yale matatizo mliyatoa huko. Urwango dufise hariya bagomba ko turubakurikiza gushika nini. Yaravuze amajambo menshi kandi amajambo aremeye. Ayo rero niyo tuza kugira ku mwihwezo. Ariko imbere yo gutangura muhava mwibaza muti mbega uwo yariko aravuga ayo majambo ninde mu bijanye n'uburongozi, eka mbere washaka no mu bijanye n'urugero rw'amashure afise. Jewe nitwa Rukwirikanya Onesphore, ndumwungere w'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura, kandi ishengero ryacu rya Pentecote ry'Ibujumbura rikorera mu ntara zitari nke z'igihugu, cane cane mu karere ko mu burengero, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura bita Bujumbura rirare, n'amakomine amwamwe yo muri Rumonge, no mu ntara ya Bubanza yose, n'amakomine amwamwe yo mu ntara ya Cibitoki, hamwe no mu ntara ya Muramvya, n'amakomine amwamwe yo mu ntara ya Mwaro. Rukwirikanya Onesphore afise amashure 6, yari umwunganizi w'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura.
umwungere wa mbere nawe akaba yari uwitwa Pasteur Niyungeko Samuel. Ubu nawe akaba amaze igihe akitswe n'amagara. Mu mwaka w'2021 niho Pasteur Onesphore Rukwiririkanya yasengegwa kugira ngo abe umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ubujumbura asubirire Revera Pasteur Niyungeko Samuel. Biravugwa rero yuko ico gihe amaze gushikira ayo mabanga yoba yaciye akora isekeza ryo gusengera abapasiteri benshi. Mw'abo bapasiteri hakaba harimwo murumuna we eka mbere n'umuhungu wiwe. Ivyo bikaba ari bisanzwe, ariko rero ngo ivyo yoba yabikora atabanje kugisha inama abajejwe ububwiriza bwa misiyoni y'Ibujumbura. Ngo kuva baye umwungere wa mbere ngo abapasitori atabona neza ngo yoba yaciye atangura kubahindurira aho bakorera, ngo kandi akabikora bamwe abanje kubamaramariza imbere yabo barongoye. Ngo iyo myifato ikaba yoba itanejereje abatari bake. Biravugwa kandi ko yahaye amasoko y'amamiliyaridi menshi ngo kandi yikurikiranya ngo ayo masoko akayaha umukazana wiwe bidaciye mu nama canke ngo bice mwihiganwa. Akarorero gatangwa masoko yoba yarahaye umukazana ngo niri soko ryo gufurunisa ibikoresho ku nyubakwa igeretse 6 iri kwirubakwa na misiyoni ya Bujumbura. Iri soko rero ngo yoba yari muhaye bidaciye mu mahiganwa, eka mbere ngo atagishije n'inama abapasiteri bagenzi we. Nyumve neza ko ivyo bikoresho vyofuruniswa n'umukazana wiwe nibisanzwe, ariko mugabo iryo soko ryabanje guca mu mahiganwa akaba ari we aritsindira. Iyo amaze kurihabwa uko nyene atahiganwa ribaye, murumva yuko hacajamwo ibintu vyinshi. Bivugwa kandi ko yahaye umuhungu wiwe kurongora ikigo ubuhinga bw'ibijanye no gusudira hamwe no kubaza cegukira misiyoni ya Bujumbura. Hanyuma ngo uwo muhungu wiwe nyene acamuha gukota ihoteri y'ishengero rya Bujumbura. Iyo hoteri ngo ikaba imaze imyaka ikora, ariko wewe ngo akaba yaciye amuha amezi 6 yo kugerageza canke amezi 6 yo kugira ese atariha. Ngo umwungere yoba yahimirije abakristo bo mw'iryo shengero rya Bujumbura ko batanga amafaranga atari make yo kubaka iyo nyubakwa nini, inyubakwa y'uburaro izogirirwamwo n'amanama, ariko ngo abakristo bakaba bibonamwo utunenge kuko ivyo bikorwa yabishizemwo abana biwe. Bakabona yuko amahera batanga kugira ngo akore ivyo bikorwa yobaja mu mifuko y'umuryango wiwe. Murumva yuko ibikorwa bisangiye abantu benshi, ibikorwa rusangi, ibikorwa vyishira hamwe kanaka bimaze gutunganywa n'umuryango w'umuntu ari vyishira hamwe, muca mwumva yuko haca hajamwo akamwana wa mama. Ibindi turabigarukako, reka tubandanye na bwa butumwa yariko aravuga muri ya audio. Kutoelewana mlitoa huko, mnataka muilete hapa. Jina la Yesu. Ukisema bikumye muri mwebwe ntibuzokwigera mukizwa, Kwa sababu hayo yakibaki ndani yenu hamutaokolewa kabisa. Hamutapata wokovu. Erega Jemu kona ngaho rero narapfuye ndongera ndazo. Na mimi mkiniona hapa mimi nimekufa kisha nikafufuka. Kubera iki ndababarira? Kwa sababu gani nawaambia hiyo? Bagomba ndababarira ukomeze kandi bidababarira ntibugire ngo ndiko ndabinyegeza no mu nama Usifikiri kwamba ninaficha hata kwenye vikao vya kamati imbere y'umushikiranganje izo mperutse kuvuga twese badukoranije. Hata mbele ya waziri niliyaongea hayo wakati walikuwa wametupa. Ntushobora kuvuga ubutumwa ngo wongere ubeshe. Hawezi kuwa mhubiri tena useme uongo.
ucuzinga Bibiliya ukataye muhira Funga basi ubutumwa Biblia, ari umuhamagaro funga none Biblia utahamagara uende nyumbani, wigiriye muhira unarudi nyumbani kwa sababu kuwa mhubiri ni wito, na ukifunga Biblia unarudi nyumbani, hakuna atakayekufuata. ikibazo cari kimwe gusa. Swali lilikuwa hili: Jewe nari maze imyaka 4 ndongoye inama nshingwabikorwa ya CPU. mimi nilikuwa na miaka 4 nikiwa naongoza ile kamati ya administration ya CPU. Ni ukuvuga ni muri ibi bihe bishasha, Ni kwenye hizi nyakati, ariko mu bihe vy'imbere nari namaze imyaka 6 ndi mu barongoye ibikorwa by'iterambere imyaka 6. lakini kwa hapo mbele nilikuwa na miaka 6 nikiongoza mambo ya kuendelea. Mugabo Lakini ngoma mbabarira ivyaba nataka nikwambie yaliyofika. manda yanje iheze ndababarira ati jewe ndagejeje aho nimushiremwo abantu. Wakati muhula wangu uliisha, nikasema kwamba mimi naishia hapa, mweke watu wengine. baca bavuga ngo ndi umupanga. Walisema hautoki. Ntarushe kwisi shengero ndagutse ngomba kuja gukorera ishengero. Nikasema mimi nasikia kuchoka na nina kanisa ni pana ni kubwa, naenda kulitumikia. Ngoyo guma. Wakasema hapana. Ko rero muvuga ko nguma. Kwa kuwa mnataka nibaki, Umviriza. sikiliza. Munanje munyemere. Na Maze kubona utuntu dutanguye ku. Nilikuwa nimeanza kuona mambo madogo ikintu cera kujya kizogume cera, kitu ambacho ni cheupe kibaki ni cheupe, icirabura kujya kizogume kitu cira, ambacho ni cheusi kibaki ni cheusi. Mutabigize uko Ikiwa mtafanya hayo, sizovyemera nanje ko musubije. na mimi sitakubali kwamba mnanirudisha huko. Rorera rero biza. Subiri wakati mambo yameibuka. Ko ari ndongoye conseil d'administration umwungere arongoye inama nkuru aranyandikira. Kwa sababu nilikuwa naongoza hiyo conseil d'administration na tegura ordre du jour y'inama nkuru. Akasema kwamba niandae yale ambayo tutaiongelea kwenye kikao cha wote. Hanyuma rero ndabitegura Nikaandaa hiyo agenda, nikampa katibu mkuu, akampelekea. Ibi ni vyiza. Akasema kwamba haya ni mazuri. Hari miki Kulikuwa nini? kuko amategeko agega amadini yarahindutse vurugu. Kwa sababu sheria ambazo zinahusiana statut za kanisa zimebadilika. Ncavuga nti ncatwe icambere Nikasema cha kwanza, guhindura stati za CPU ngo zijane n'ibwirizwa rishasha rigega kubadilisha statut za CPU ili ziendane na zile ambazo wameweka. gushiraho inzego nshasha twisunze ibwirizwa rishasha. Kuweka wazifa uongozi ambao unaendana na yale ambayo katiba imewekwa. Hanyuma musi gatatu n'utuntu Na baadaye nikaweka 3 mengineyo. umviriza rero Nasikiliza. turagize inama Tulikuwa na kikao inama iragenda neza na kikao kilipitika vizuri. wa mukuru w'inama aratangaza ibyavuye mu Yule nama. kiongozi wa kikao akatangaza yale ambayo yametoka kwenye kikao. Turataha Tukarudi. ubwo tukubarira abantu batatu secrétaire général Tukamwambia watu watatu, katibu n'umwungere umwe na kiongozi mmoja wa kanisa n'umuroya twashizeho aturabira amategeko na lawyer ambaye anaangalia mambo ya sheria. mugende mubitunganye neza muraba utuntu mubitosore Muangalie vizuri, muyarudie, muandike vizuri. muzoce mushira umukuru w'inama ashire ibikumu Mupelekee kiongozi wa kikao bitwara mu bushikiranganje na mupeleke kwenye waziri. bagize ngo baramushira mu gitondo. Wakati wamempelekea asubuhi, bahahurira n'abakobwa biwe wakakuta mabinti wake wako. ariko arabira bakabaza baravyegeranya byose uti oya papa ntushobora gusinya. Wakati walikuwa wanaangalia hayo, mabinti wakasema bigomba kwamba gusubiza inyuma kirembo. wakasema kwamba hawezi saini haya kwa sababu yanarudisha nyuma kanisa la Kiremba. Baba wa mwungere twasoma na secrétaire général Yule kiongozi wa kanisa tumetuma na katibu mkuu wakakunja mikono bagaca baza biruka kundondera. walikuja wakiwa Bagaca biruka bakasanga ku biro vyewe walikuta kwenye ibintu byabaye nawe. wakasema kwamba mambo yamebadilika. Abakobwa b'umwungere baratwatse vya bintu. Wale mabinti wa mchungaji kiongozi wamechukua. None we yavuze ngo yanasinya nawe yene nasi. Yeye amesema kwamba hata saini. Kaca
tukaca dufata imiduga basi Kuja tuchukue kumwombea. magari na kwenda kumtazama agaca tugegera na akajificha. amuhamagara ka Nikamuita hakuitika, kamureka tulimwacha. gaca ndondera makamu wake Nilitafuta yule ambaye umwungirije sinya ngaha kuri zitatu saini kwenye kwenye katiba yetu. nadaziha abo bantu twari twatumye bijane kwa noteri abintu Nikawapa wale ambao tulikuwa tumeagiza, nikawaambia wapeleke kwa noteri naye aweke muhuri. ngaca mbanza ngasimba nkavugana n'umushikiranganji nkamubaza Na baada- byabaye ukuntu Na baadaye nikaruka nikaenda kwa waziri nikamuuliza mambo yalikuwa hivi na hivi hivi na hivi. ati wewe ninde arongoye executive Akauliza nani ameongoza ile conseil d'administration? ati ni jewe Nikasema ni mimi. genda utangaza inzego nshasha mwashize Wende ukatangaze ule uongozi mmeweka. hanyuma uzoca unzanira secretaire generale Na- nawe ucuza n'ukungirije muzoce muza ngaha Na nikamwambia, akasema kwamba niletee, baada ya kutangaza niletee secretary general na wewe uje na yule ambaye ana makamu. ngaca ngenda rero Nilienda ngaca ngenda nk'umuntu nyene nilienda kama nk'umuvugabutumwa agiye mu mabuye mhubiri ambaye anakwenda sehemu ngumu. nkoraniriza abo bantu bose barongoye amaporoje n'abakora mu biro byose bya sepemu baza Nikamwambia ni wale wote ambao wanaongoza maidara mbalimbali wote waje hapa kwenye wewe senga uya gasenga omba, na wakaomba. ngatafata rero igitabo Nikachukua Biblia. apana biblia Nikachukua kitabu bya bindi twagira mu nama yale ambayo tumefikia kwenye kikao. abantu nabo bazi yuko byapfuye Watu wanajua kwamba yale yote yamekuwa tupu, hakuna kitu. umviriza Nikasema umukuru w'inama nshingwabikorwa ya sepebu ezi kiongozi wa conseil d'administration wa sepebu, kandi nk'umwungere w'ishengero rya pentekote ry'i bujumbura n'ibiro bya sepebu biri na tena kiongozi wa kanisa la misioni ya Bujumbura, mahali ambapo uvumu ipo tangia sasa. twaremeje yuko secretaire generale Tumekubaliana kwamba katibu abandanya gukora ibikorwa bya community anaendelea kutumika kazi alikuwa hagarara simama, icegera ciwe n'uyu na makamu wake ni huyu yari icegera ciwe huyu ambaye alikuwa nawe nyene yari roya alikuwa uyu anamsaidia. yadukoreye neza wewe twaragukuye imuhira wewe Huyu loya hakufanya vizuri, tumekuondoa. kandi Nenda immediately Kandi umunyenero tunasema nizere kuri hiyo inafanyika sasa, effet immédiat na kubadilisha na mise reprise. nkaza mbona abantu bose b'amaporoje bari ngaho nagira ngo barandera amabuye Nikaona wale ambao wanaongoza idara mbalimbali wote wanapiga mikono. Nilikuwa nafikiri kwamba watapiga makofi. niye kwicara harya muri sekretariya ya representation ubu nyene mbonye musi Nikaenda nikasema kwamba nakaa pale sekretaria ya sepebu, nitatoka hapa mkisha saini bukeye bwaho mu gitondo kesho asubuhi. gaca nkoranya inama nshingwabikorwa y'intangamarara Nilitia komite executive ya tugaca tugira inama tulifanya kikao kuko hari byahindutse muri iki gihe kwa sababu kuna mambo ya Wote mabadiliko bombo kwa diare wakati- harahindutse ibintu. wakati huu mu kwenye mareta bavuga ko kimataifa, bagira budget programme na wakasema kwamba mu maproje naho nyene bagira projet programme hata kwenye idara mbalimbali wanakuwa na rero na uyu icegera ca secretaire general huyu ambaye ana makamu wa sekretari wa katibu niwe azoraba ibikorwa by'iterambere ni ataangalia mambo ya maendeleo ya mambo ya abitwa ba chef de departement mwese turabakuyeho wale wa chief department, wale ambao ngabo ubu wanaongoza hasigaye abakuru b'amaserivisi wale ambao wanabaki ni wale wanaongoza service. ubu rero Kwa sasa naka twari huyu twabiteguye tulikuwa tumeanza muhaguruke vizuri. ushinzwe iradiyo Wewe utakuwa unaangalia ushinzwe radio amagara y'abantu na utakuwa unaangalia ushinzwe afya, iterambere maendeleo, na kisha tukaendelea na mambo remise reprise ubunyene na mubadilishaji moja kwa moja za kuva hano bitwara karatasi mubadilishaji. Nitatoka hapa nikiapeleka ico yakirabira rero basi watu bari mu gwimo rukeye kutoka ni kama vita barabikora yote byose wakayaandaa
hengeye babikoze Wakasinya, tubasinyira nominasiyo z'aho umuntu wese agiye kuja na tukawasainia ni wapi kila mtu anakwenda kutumika. ncambi ivyo vyete vyose katibu tujano biki Na hivyo hizo karatasi zote ambazo zinaonyesha watu wanakwenda kufanya nini na nini, ukazipeleka mzinga Biblia yanje ncage na mimi kama mhubiri nikachukua Biblia yangu nikaenda. abantu rero wamugesera twagira ngo bazoca babitinya ntihagire Na wakaanza kusema yule mtu mbaya, tufikiri kwamba yataogopa, lakini wameendelea. bamuntu yatorongora mu ntara abanye bibayo Yule ambaye alikuwa anatongoza kwenye kikao, wakati aliona akamwandikia waziri, ati ndahakanye ivyo bintu ntibizosinywe akasema kwamba mimi sikubaliani na hayo nayakataa yasisainiwe. sawa sawa si vyiza sawa agaca atumira inama yindi yo gufuta iyo twagize Na akaitisha mkutano mwingine ambayo hautakubaliana na yale ambayo tumefanya sasa. bagaca banka kuyitaba Na wakagoma hawakufika kuko vyari bikurikije amategeko kwa sababu ilikuwa haikufuata sheria. mugabo abantu imisiyoni nshasha zadawe na Kiremba, Lakini mission zote ambazo zimezaliwa na Kiremba wakaja wakamwambia inama ya mzazi, usituletee mambo, tunajua kwamba mambo yako wapi, mzazi iyo nama baraye. Sasa hiyo hicho kikao kakia arongera arandika aratumira iyindi nama, na tena akaitisha kikao kingine, iyo yindi nama baragaruka, na hicho kikao kingine wakarudi, mzee tumekuomba aho rero acarandika, hapo akaandika, barandika procès verbal, wakaandika yale ambayo mutasali, basi bagaca babirungika kwa ministre, na wakaituma kwa iyo nama yitabwe n'abantu 14, wakasema kwamba hicho kikao ngo bamupinze nabo ngo turi 15, na wale ambao hawakumkubali, kandi atamuntu n'umwe yagiye mu nama, na hakuna mtu yeyote ambaye amekwenda kwenye kikao. ministre akanuma, Na waziri aliniita, none mugabo ibi bintu abantu batambuye nibi, sasa hayo mambo abagomba kugumbura igihugu gitekanye kweli, hao watu wanataka kuleta matatizo kwenye nchi ambayo akasema, sikiliza nikwambie, zobatuma ku mwezi, nitawaita ninyi nyote abantu 30 watu 32, kuvuga amashengero 15 kuri babiri babiri, kanisa 15 na wawili, general na n'icegera katibu na wakonvoke mu bushikirangano, nitawaita hapa kwenye nani, imbere yuko ndabasazira kuri Zedakte abanza basigurire impamvu, kabla sijawasainia barua aeleze ni kwa nini. Mbona rero abantu baciye batangura kunyandikira ngo wewe mushingana turafashe simuze gushengeza umupasitori imbere ya leta, tunaomba msiende mahakamani mbele, niwe yanditse niwe yandikiye leta, twe nta numwe yanditse kuri sisi murabe n'ibiriko biragenda ku marezo sosiyo, niwe yanditse. Mwangalie yale ambayo yako yanapita kwenye social media, nakuveka yamaze guhusha naho borara mu rugendo mushize ku murongo, na mtu ambaye sijui miaka yake akishaenda pembeni inakuwa vigumu kumrudisha kwenye mmoja. Rero baradutumye wakatuitisha, baca bamubaka kuko niwe yari yanditse, wakamuuliza kwa sababu ni yeye ameandika ko niwe wanditse chete cyo ngo bategura inama. Wewe umeandika barua ukisema kwamba ni wewe wanditse kete y'umutumiro, ni wewe umeandika barua ya kuaita, ni wewe wanditse opposition, ni wewe ambaye umekanusha yale ambayo yalikuwa kwenye kikao, ni wewe ambaye umeita watu waje wasikilize. Nini tubande none tuambie unataka nini? Micho ngomba kusangomba ko secretary general afamu ni kitu ambacho amesema kwamba nahitaji katibu mkuu secretary general ave mambo yote na yakubali, lakini katibu mkuu aondoke. Nani sasa wali wasate kutavyo atarivyo wanditse. Sasa hayo unayasema kwa sasa, mbona sio yale ambayo umeandika? Ukibini usema mengine. Akanyamaza. Watu ambao wanahitaji kuwa mbele kuongoza
hapo mbele na tena Bujumbura haguruka. na tena waziri kanisimamisha kasema simama. Uyu mugabo ko yanse kuvuga impamvu yangurya ngubarire areka kumanga amekataa kusema kwa nini huyu yule hamkubali, kwa nini anakataa kusema. hanyuma rero Nikamwambia mheshimiwa waziri, nchako kantu kamwe n'akantu kameze n'akantu gasomwa mu bitabo politiki ni kitu ambacho ni mazungumzo no mugabo umwe navuze yitwa mmoja Machiavelli ati jewe singomba kupratika diplome de doctrine ya Machiavellism. Alisema kwamba mimi sitaki kuendana na hii doctrine ya Machiavelli. Bavuga ngo niwe Robert de la science politique. Wanazungumza kwamba huyo ndiye kiongozi, ndiye ambaye ameunda hii mambo ya uongozi ya politiki. Nukuvuga rero wewe bakubarira ngo kugira ngo ushikire ubutegetsi nuko ubanza ugashiramo ikinyoma ili uweze kufikia uongozi, kwanza uweke kitu cha uongo, ugashiramo ibyo bita rize mambo ya ujanja. Hanyuma rero ukagenda abantu bose ugomba kubafata anotaje ngo bikwegereko unaja hejuru badomine. Unakuta wale watu wote unawakusanya nyuma yako ili uweze kuwa juu yao na kuwaongoza. Nyakubahwa umushikiranganji. Waziri, mheshimiwa waziri. Ubu ntibigishobora. No, haiwezekani kwa sasa. Iyo bishoboka kera byari gushoboka. Ingewezekana hapo kale, ingewezekana, lakini kwa sasa haiwezekani. Mbona ugomba kuvuga? Sasa akasema unataka kuzungumza nini? Niko naendelea. Uyu mutamba wacu turamwubaha, suko twamushize imbere yacu ngo turongore kuko ari we bishoboye kurusha abandi. Huyu mzee tunamheshimu na tumemweka heshima yake na miaka yake, ambaye ni maarufu, ambaye anaweza kuongoza, lakini kwa miaka yake kwa wale ambao wameanza kanisa ndiye ambaye amebaki. Tuvuze ko ari wagumaho nawe nyene yarabishimye. Na wakati tumesema kwamba abaki, alikubali yatwandika tukagenda tutandika. Hari numwe yanditse ngo hinyuze ivyo yanditse. Aliandika sisi hatukuandika, lakini ivyo biragaragaza ko tumwubaha. Hiyo inaonyesha kwamba tunamheshimu mpaka sasa. Mugabo ntiyakubaliye ukuri nyakubahwa, lakini hakuambia ukweli. Kuva Pentecote bayeho umurepresenta yanze representa icegera ciwe, makamu wake, abarongoye amaproje, wale ambao wanaongoza abakora mu maproje, wale ambao abashoferi, abanyezamu, abapuranto, abadirekiteri b'amashuri, wafanyakazi wengine na bose bamwe bava muri iri shengero ry'Ikiremba. Wote wanatoka kwenye kanisa la Kiremba wote. Rero hari ibyo bononye nyakubahwa, na kuna mambo ambayo wameharibu. Amafaranga abakozi bose bo muri ayo maproje bari gutanga ku ikori rya leta muri Obere, pesa zote ambazo wale watumishi wangetoa, imyaka yose yakozwe iryo kori ntaryo turahaza, imyaka yote walifanya, sinzire ko muzoriduhera. Iri jambo rero murumva yuko riremereye abantu b'Imana, niryo nipfuje kugarukako. Bati kuva Pentecote bayeho mu Burundi, mu maproje yose canke mu migambi yakoze ntirigera itanga ikori n'umusi warimwe. Iki kintu mwebwe mucumva gute? Umwungere rero birumvikana yuko ibi bintu abizi ko ibintu vyinshi, ivyo bintu yo bitangira umuco abarundi bose bakabitahura, kuko Pentecote yoba iri mu basubije igihugu inyuma. Urumva yuko umukozi w'Imana aje agira ati ebagabo Pentecote hariho ivyitigenjejemwo neza, rero harageze yuko ishumbusha leta. Umukozi w'Imana rero ibi bintu yo bisigura neza, kuko murumva yuko yarongoye amabanga atandukanye. Ariko kandi umuntu yosubira kibaza ati muri iki gihe cyose yariko ararangura aya mabanga kandi akomeye, kubera iki atigeze avunira akagohe leta atemugabo? Erega Pentecote yarakunyonyeje ibi bintu no kubiraba neza, kubera iki yo babivuze uno munsi?
ati obere na inesese zibwe guhera kera. Ariko kandi murumva yuko ari we yararongoye urwego nshingwantwaro rwa sepebu. Byumvikana ko ubwo bunyonyezi bwose bwakozwe ashobora kubwerekana. Aho niyo yabivuze kugira ngo akingire inyungu ziwe. Uru rubanza rw'ubu bunyonyezi ruraba abarundi bose. Leta rero ntiyo kwihoza, yohamagara umukozi w'Imana agatanga umuco ingene ibintu byose byagenze, kandi ivyo bintu bigashikirizwa abarundi bose. Ibi bintu rero nibaza yuko yabivuze yavyimviriye ko neza. Kanatsinda murazi yuko abapanekoti basha ntabiboneza tunywa ibintu vy'amacupa ngaho ntutubaze. Rero tuvuze ngo yoba yavugishijwe n'agacupa twoba tumubesheye. Twizere ko umuco ugiye gutangwa kuri iki kintu kandi ugashikirizwa abarundi bose. Panekoti igasubiza ivyo yanyonoye na kare ikigega ca leta cari higeze aho umwasi ashaka. Toa hiyo kodi. Miaka yote walifanya. Sijui kama mtatuachia hiyo kodi. Kabiri. Amahera twaziganirije abantu badukoreye mwishirahamwe imyaka n'imyaka bakugurutse baragiye kuyarondera muri ibi bisese nasanga nta nihera ryagiye. Mwumva yuko ibara ryaguye Panekoti yanyonyeje abantu. Nizeye ko umukozi w'Imana kuva kuri kimwe gushika ku canyuma azokwerekana ingene vyagiye biragenda kugira ngo abo bantu basubizwe uburenganzira bwabo, ayo mahera yabo bayasubizwe. Weka pembeni kwa wale ambao watafikia miaka ya kutofanya kazi tena, waenda huko baragarutse kudufata ngo tubaha amahera kandi yarariwe. Sasa kandi hari umugore yayemeye ko yagiye umwaka yo ava yaradufanga hizo pesa hazipo. Sasa wamerudi wanasema kwa hiyo watu rero agomba yuko ibyo bintu tubipfukera. Huyu mzazi wetu anataka hayo tusiyaseme, tufukie ibyo bintu tubipfukerere ngaho na tufukie hivyo hivyo. Sasa nabarihe sasa huyu alipe zile pesa zote, cyangwa reke tubajane muri parake babafunga, ama aache wapeleke kwenye mahakama wafungwe. nta kindi dupfa n'uyu mutaha. Lakini jambo lingine lililotofautisha na huyu mzee ni manipulation y'abo bantu bari amahera bariko baramugirira ivyo nawe agaca basinyira gusa, na inaonekana kwamba ni wale watu ambao wamekula hizo pesa wamekuja kwake, wako wanamzungusha afanye hali. nta bindi nyakubahwa, Hakuna neno lingine. abakuru baca bifata mu mutwe, Basi wote watabishika kwenye ariko iyo kodi muzorihawe. lakini wakasema kwamba hiyo kodi mtailipa. Nabo bantu twe duserukira abanyagihugu, Sisi nabo bakukuruke muzobariha amafaranga ya hawa watu ambao inaonekana kwamba walizotanga amande muri hawezi weka muzobashira na mtalipa tena amande, kwa sababu kutakuwa na zile ambazo interest kutaweka. Ico rero dukanya kubaho mushikirana nico nta kindi tuvuga. Tofauti ni huo kuzungumza kama watumishi wa Mungu. Nta ngorane ziri mivuga mutumwa, Hakuna tatizo lolote kwenye mashengero, kwenye makanisa. ngorane ni Lakini ya mahera tatizo ya ni wale ambao wamekula hizo pesa za wale ambao wamefikia kwenye uzee. abantu bose Watu wote wakanyamaza. amagorwa rero baca baranyandika rero, Basi matatizo wakaanza kuniandika mimi. ikirere cyuzuye mu izina ryanje Hapa ku mpera y'isi kwenye hose social baranyandika. media ni jina langu lipo, Umva na mpaka sehemu zote. bandika batandika Waandike wasiandike, la verite reste. Murumva yuko ukuri agushimangira ati ukuri kuguma rukuri. Ariko none bo bariko bubaka inzu zigeretse nk'uko mu mafaranga baronse babanje gufukama mu nda igihugu. Inkuru niyo kubandanya kabisa. None amafaranga bari gukotiriza abo bantu niyo baba bariko barakoresha mu kubaka aya mazu. Iyi nkuru atari y'umuzagazaga basha. ukweli unabaki ukweli. Rero ndababarire muko ndangiza. Nataka niwaambie kabla sijamaliza. Iyo ngwara iri hariya ntibasangire.
Huo ugonjwa huko usiwakute hapa. Sikiliza. iyo ndwara turwaye hariya ntibasanga ino. Huo ugonjwa tunagonjwa huko usiwakute huko. Nizo nabariya bari mu Bubirigi. Na ndio niwaambia watu Mwebwe ngaha nta ngorane mufise. Mu Bubirigi hariya i Buraya. Ninyi Buraya niho hari ingorane. Ninyi Mbega hamna ngorane. matatizo hapa. Matatizo yako huko Ubelgiji. Kuko hariya mu Bubirigi Kwa sababu huko Ubelgiji hariya bahora bagenda kuba ambasaderi bakwamiyeyo. kuna wale ambao walikuwa wawakilishi wa serikali ya Burundi. mu gusozera ndabibutse yuko Pantekoti yatanguye ibikorwa byayo mu Burundi mu myaka ya za 60. Ubu yobimaze imyaka irenga 60 ikorera mu Burundi. Nimba rero mu iyo myaka yose Pantekoti yari kwikora ubunyonyezi, umukozi w'Imana agiye gutanga umuco. Kandi turabemereye yuko iyi nkuru tuzoyigarukako tukayimenyesha abarundi bose. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ubu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime, partage, cyane mu fyonde no kuri kakazogera kugira ngo dushizeko icigwa gice kibashikira, muronke n'aka notification canke agakengeri muri telefone zanyu.